Mana ishimwe. Kumbura biranashoboka yuko atari ibihe byo gutumvira Imana, ariko ugasanga hariho n'abandi bantu ku ruhande ushaka kuba waragize ibigirwamana mu buzima bwawe bituma gushika uyu munsi hariho urundi rugezi Imana yifuza kugerako, ariko ugasanga ubwawe ntibishobora gukunda kuhagera kuko ubwawe hariho uruzitiro waciriye Imana. Biratubwira ngo mu mwaka Uziya yatanze ngo Yesaya yabonye Imana. Yesaya yari umuntu w'Imana, ariko yarase oncle wiwe yitwa Uziya, yari yaramubujije kubona Imana. Hari igihe tugera n'abaoncle bacu kumbure n'ibindi bitandukanye wowe wipadikije bigatuma udashobora kubona Imana, bigatuma ubutabazi bw'Imana budaseruka ku buzima bwawe kuko wowe ubwawe ahantu usanzwe uri n'ahantu Imana itanezerewe. Kumbure Uziya avuyeho amaso wahanga Imana maze Imana ikamanuka ikagutabara. Mana ishimwe cyane. Rero uyu mugoroba n'umugoroba wuko bawuziye bavaho, n'umugoroba wuko baba yari bakugwaho, hanyuma tugahanga amaso Imana nayo ikaza ikadukiza. Mana ishimwe cyane. Rero Samweli aravuga ati kuraho Zabayani, kuraho za Shitaroti, kuraho ibyo kuko nibyo byatumye Imana idashaka kuza kwintervena mu buzima bwawe, nibyo byatumye Imana idashaka kuza kubakiza. Rero bikuraho mubone kugira neza kw'Imana. Hanyuma nabo kuko bari barembejwe n'ibyo bihe barimo baravuga ati nukuri turabikora ibidusaba. Baba ati si ibyo gusa ahubwo no kwisonzesha, turisonzesha kugira ngo turabe yuko Imana yadukiza. Ariko nawe ntuhengeshe ni kudusabira Samweli, tutakambire kuko twebwe kumuri Imana niyo twumva. Ndanezerewe n'iri jambo ukuntu dushaka guca mu ntambara, ariko Imana igashiraho abakozi bayo ku ruhande rwacu, dushaka kugenda tukabwira ibyacu hanyuma bagashaka kudusengera, Imana ikashaka kudukiza. Manshi erega si kuko gusa abakozi b'Imana Imana yarabashizeho, oya hariho onction ishaka kumanuka ikakugirira neza kuko ubwawe byanse gushaka kugira usenga. Manshi Yesu arakucuye. Niba ubona uri mwirinde uramwandikira ka message tibirago numva nde biranse fasha usengere, Yesu azomanuka kukiza gutabara. Rero mbwati Samweli ntuhengeshanye, dutakambire ku Mana. Twebwe twaratakambye ntiyumvise, hanyuma kandi n'uyu munsi tuzi ko yatwumva kuko zabaye ari dutandukanye nazo ubunyene. Ariko rero turakwinginze ubandanye tutakambira, dusengere ku Mana, hanyuma iyo Mana yawe kumbura ashaka twumva ikadukiza Abafilisitiya. Mana ishimwe, Yesu abicubahiro. Ico gihe bakiriko barasenga ngo batakamba, Samweli ngo atatora ikimazi cumwagazi w'intama aja kugitangira Imana. Nabonye ko cyari nk'ikimenyetso cy'ugucungurwa kw'abo bantu, cy'uguhanagurwa kw'ivyaha byabo, kuko kere mu gihe cyahise ijambo ry'Imana twereka neza ko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo atamaraso asesetse ntabwo hari ibyaha kubaho. Byari ngombwa ko haseseka amaraso y'umwana by'abo bantu batanze kugira ngo Imana ishobore kubahindukiriza amaso, nkuko natwe igihe kimwe byashitse ku musaraba Igorogota Yesu agasesa yiwe maraso kugira ngo jewe nawe uyu munsi niduhamagara imbere y'Imana dusenga hari ibitagenda neza mu buzima bwacu, amaraso ya Yesu amanuke atweze adutunganye, twongere gusubira mu ngoro yawe dusenga Imana maze Imana imanuke dutabara. Twongere abashimisha Imana. Reka Yesu yarashesha amaraso ye, Yesu yarayamenye kandi ni kubwawe nanje. Birava mu ntabwo hari ibyaha kubaho ati amaraso ahari asesetse. Byabaye ngombwa ko Yesu asesa yiwe maraso, byabaye ngombwa ko Yesu ababazwa ku bwacu. Hanyuma kandi ntabwo byagarukiye ngaho gusa. Abakolosayi igice cya 2 guhera ku murongo wa 13 gushika kuri 15 haravuga ngo kandi hano mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo ababwirizwa cyaduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba.
kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha abatetereza mu maso ya bose abashorera bafashwe miri ku bw'uwo musaraba. Mana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Amajambo twasomye yo mu Bikorosayi atubwira ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro by'ibyaha byanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa cyaduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Mana ishimwe. Nanezerewe uburyo amajambo akurikirana ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Yesu yaramanutse aseseye amaraso, hanyuma amaze kuyasesa waca aragenda ca yabiri cete cyari n'amabwirizwa cyaduhama. Ca cete cyari cyanditse ko bya byaha byawe. Imana ibiravye gusa yaravuga ati ujya muntu nakwiye kunyegera, nakwiye no kumpamagara. Ariko rero Yesu waca yabira ca cete waca kibamba ku musaraba. Imaze kuduharira ibyaha byacu Yesu yaciye kibamba ku musaraba. Mana ishimwe. Ntibyagarukiraho gusa, acamanuka n'ikuzimu afata mpiri Satani n'abadayimoni abambura ububasha kugira ngo uyu munsi jewe nawe twidegembye. Nta mpamvu n'imwe yo kubura amahoro mu mutima wacu no kwidegembya kuko Yesu byose yarabirangije ku musaraba. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Rero ya maraso amaze guseseka ntabwo byabaye ibintu byoroshe gusa kuri b'Abisirayeli. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo ico gihe Abafilisitiya nabo bace bavyumva yuko ari ukwiganzura kuje kubonetse. Hanyuma bamaze kubyumva baraza ngo bace baza bagazwe kugira ngo baze gutera Abisirayeli. Uko batanga ikimazi niko nabo babegereza. Ico gihe ngo bamaze kubashikira ariko Imana yacu nayo yari yamaze kuhashika. Mana ishimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Mana ishimwe yuko igihe dusogerejwe Yesu nawe amaze gushika kudutabara. Mwene wavuze ngo intambara zikomeje kuba intambara bigakomera cyane, hanyuma ukabona wasugerejwe nta majambo gifise ushobora kuvuga ngo icyo gihe ngo niho gutabagwa kwawe kuba kugeze. Mana ishimwe. Satani yarazi ko byose birangiye, Yesu washize ko cyakibu, ariko kumusugira gatatu Yesu yarazutse turonka intsinzi. Biritubwira cyo gihe ngo Abanyisirayeli bamaze gusugerezwa cyane, Imana yaciye guca umuhongo w'Abafilisitiya ngo guturika gukomeye cyane kwijuru, baca bagira ubwoba. Bamaze kugira ubwoba ico gihe ngo Abisirayeli ngo baca baje inyuma yabo babica igenda, nta n'umwe ngo yasigaye muri bo. Ico gihe ngo maze Samweli amaze kubona ukuntu Imana itabaye Abisirayeli, ukuntu Imana ibamaziga Abafilisitiya, aja batera birakwiriye cyane ko shira ibuye ry'icibutso hano hantu. Ico gihe ngo aca afata ibuye barishira aho hantu wacagita ngo Ebenezer, ngo bisobanurwa yuko uyu munsi ngo gushika n'ubu Imana iracadutabara. Mana ishimwe cyane. Girira mugenzi wawe gushikana n'uyu munsi Imana iracadutabara. Ntabwo yagutabaye wa munsi gusa ngo biherere hajya, ntabwo yagutabaye wa munsi gusa hanyuma ngo birangire. Na n'uyu munsi iracagukiza, na n'uyu munsi iracagutabara, na n'uyu munsi iracafise inyishu kuracamo, na n'uyu munsi iracafise kugira neza kwawe ku buzima bwawe, na n'uyu munsi iracafise umugisha ushobora kuguhezagiza ukava muri ibyo bihurimo. Ni igihe cy'uko Imana itwugurura imiryango. Mana ishimwe cyane. Baturongeye batugenge ibyambere byose birashize, mwe byose bihinduye bisha. Uyu munsi ni igihe gishaka Imana itanze ku buzima bwawe. Yesaya yabwiye ijambo rikomeye cyane ngo mwoye kwiyumvira ku byahise, ku bya kera, ngo ngira ngo hari ikintu gisha ngo kandi kigira giseruke, ngo mbega nimuzokibona Imana izocizira aho zitari itembesha amazi mu bugaragwa. Ni igihe cyiza Imana itanze ku buzima bwawe. Akiri inyishu y'Imana kuri wowe, akiri intsinzi y'Imana ku buzima bwawe. Samweli aravuga ngo gushika uyu munsi Imana iradutabara. Hariho Ebenezer uyu munsi ku buzima bwawe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ntabwo ngo byagarukiye aho gusa, ngo kuko kuva ico gihe Imana yashize iherezo ku Bafilisitiya, ngo ntabwo bongeye kuza gusugereza Abisirayeli. Muraza ari yuko mu ntambara
uyu munsi Imana ikagukiza, ejo ugasanga haje izindi, Imana ikagutabara ikakugirira neza, hanyuma ukibaza yuko za zindi zimaze kuvaho kumbura izindi zizoza. Hariho n'abantu batinya gushinga intahe kuko nshinze intahe wakenshi ngo Satani gacazana ibindi. Oya, suko bimeze. Iyo Imana igukijije, iyo Imana igutabaye, byose birarangira, igashiraho ibihe bishasha ku buzima bwawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo yabahaye inkore kugiye cya Yehoshafati. Ijambo ry'Imana ratwereka ngo Imana imaze kubatabara, abari basugereje bari kumwe nabo, Yesu yarabakijije, ibagirira neza, irabatabara, bose bakugwaho ngo bacamara imyaka 40 gatanu ntambara basubiye kubaho. Birashoboka cyane yuko Imana iguha amahoro mu buzima bwawe. Birashoboka cyane yuko Imana ishyira igihe cy'inkore kuri wewe. Birashoboka cyane yuko Imana irangiza igihe cy'ubukene umaze n'igihe. Birashoboka cyane yuko indwara zatsikamiye ubuzima bwawe uyu munsi uva muri imwe ukajya mu yindi, kumbura waba wahinduye farumasi, ariko birashoboka cyane yuko Imana igutabara igashiraho ihereza ibyo bihe kugira ngo ukorere Imana witegeye. Twizeye Imana ikomeye kandi hambaye, kandi ne gushika n'ubu iracyadutabara. Hariho Ebenezeri ku buzima bwawe. Haleluya. Ntabwo izogusiga wenyine, oya, kandi ntabwo izokureka ngo Satani aze yice yonone ubuzima bwawe birangire. Oya, ni Imana yadukijije kandi yadutabara. Reka kuraba ibyo bihe ngo biguce ivutu mu buzima bwawe, cyangwa amakuru wumvise yicavutu akubwira yuko kumbure bitazokunda, cyangwa yuko igihe cyawe kirangiye. Nzohoraho kuko nawe umwanya wanje ahoraho. Ntuzopfa. Bibiliya ivuga ngo sinzopfa nzobaho kugira ngo nababaze ibikorwa by'Uhoraho. Mana ishimwe. Mana ishimwe cyane. Birashoboka kuri mu bihe bigoye, ariko hari intsinzi umwami wacu Yesu yatanze. Ikora ndagira meditation kuri aya majambo. Nibutse inkuru imwe yigeze gushika ku ntumwa mu gihe cihamwa. Abisirayeli icyo gihe intumwa zari zakurikiye Yesu zavuze ubutumwa bwiza zirashika i Roma. Hanyuma zimaze gushika i Roma, umwami yarariyo ntiyanezererwa ayo majambo bavuga. Agerageza gufata amabiriya yose yari ahari ahantu ngo arayaturira, ariko hasigara imwe yonyene yayifise n'umwe muri za ntumwa. Icyo gihe ngo akomeza kubona yuko abantu bakomeza kwizera Imana, za ntumwa nubwo Bibiliya zagiye, akomeza kubona abantu bizera Kristo, ntiyabona ubushobozi bw'Imana aho bumva. Aravuga ati rero bikwiye kurangira ibi bintu. Aravuga ati ko bakomeza kwizera i Roma, reka ndabe ukuntu kino gisagara nugarana abantu bari ndagiturire. Icyo gihe atarashira mu ngiro wa mugambi, Mpemu yaragenda yongorera abantu b'Imana bari basanzwe barakijijwe, barizera Imana. Avuga ati sohoka muri icyo gisagara. Agenda abwira umwe sohoka abantu. Umwe asohokayo, uwundi agasohokayo, batazi ukuntu byagenze. Umwe wese yabwiwe n'Imana kwiwe sohokayo, cya gisagara ngo ajya kugiturira atantumwa n'imukiriye. Imana ishimwe. Numvise nezerewe ukuntu Imana yacu itashizeho ibihe bigoye ku buzima bwacu kugira ngo tubigwe. Oya, ni Imana ibana natwe, ni Imana igendana natwe. Mu gihe cy'amagorwa yarasezeranye tutazosiga twenyine. Yesu yabwiye amajambo akomeye ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Niwaca no mu mazi ngo ntazokurengera, ngo ndetse nuca no mu muriro ntabwo uzokubabura, ngo kuko nzoba ndi kumwe nawe. Ngo ntutinye nzogutabara. Imana ishimwe. Handi navuga ngo kuko wabaye inkundwakazi, ko wabaye igiciro kinini mu nyonga zanje, nanjye nkagukunda, ngo nicyo gituma nzoheba seba na Egiputa ku bwawe kugira ngo ndagutabare ndakugirire neza. Imana ishimwe. Hari ibyo Imana izoheba, hari ibyo Imana izokuraho kugira ngo wowe ushobore gukira kuko wabaye umukunzi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo amagorwa y'umugororotsi arashobora kuba menshi, ngo ariko urayamukiza yose.
atana rimwe rivuyemo. Sinzi ibihe ushobora kuba urimo uyu munsi. Niba urimo ukaba wumva witeze gutabarwa n'Imana, tubyaguka gusenga Imana. Uyu mugoroba urashaka kureba